Imana yavuganye natwe tukirindirira mu masengesho, si mwibarabara. Oya si mu buvugishwa ngo reka takasa ngo ndabonye. Oya ni mu masengesho. Enda usenge, wongera usenge, wongera usenge. Tandukanye gusenga kwawe kuko ariyo zagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe kuvawe. Akora kuri Aburahamu. Ega Imana yaramubwiye ngo hindura ikibanza kugira ngo ibintu bigende neza. Aho mu bigirwamana tuzonyumva neza. Amazina nitwa Eric Rutabara, twubakanye n'uriya n'umuryango wanje. Abana bacu bari hano, dufite abana batanu, abahungu 3 n'abakobwa 2 n'Imana yaduhezagije. Tudatebeje rero reka dusome ijambo ry'Imana. Sinzi yuko Claire yaje. Ngwino wamuzana n'intebe ngirira hari, uraguma hano kugeza mpejeje. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 4, uraje gusimbira ku murongo w'8, wongera usimbire ku murongo wa 14. Maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati ntimuve Yerusalemu, ariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye. 8. Ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Yego. Muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Amen. Amen. Turangirize mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turasoma igice cya 2 umurongo wa 36 dushikane kuri 38. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 2 umurongo wa 36 dushikane kuri 38. Kandi hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera. Yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira abari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu bose. Baheraheje byose nk'uko ibyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cabo cy'i Nazareti. Kandi uno mwana arakura agwiza inkomezi, yuzuza ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Amen. Amen. Wicaraho nyine. Shaka natangaye uriya mukozi w'Imana yavuze ibintu byanje, muraja kubyumva. Kandi ntitwavuganye ibyo yigisha gusa, yarambwiye ngo Imana ngo iri kumwe natwe. Iyo niyo message yanyandikiye, ariko nanje ngo senge Imana impano majambo. Tugiye kuvugana hejuru ikibanza cyangwa ibibanza turindiriramo iby'Imana yavuganye natwe. Hariho ibibanza hano, turi mu kibanza n'ubundi turindiriramo iby'Imana yavuganye natwe. Ntabwo tubirindirira aho ariho hose, ariko hariho ibibanza Imana yateguye kugira ngo ariho dutegerereze icyo Imana yavuze. Kuko iyo Imana ivuze ikintu ibiri inyuma yacu kugira ngo igisohoze. Nta jambo ivuga ngo rihere, nta jambo ivuga ngo rireke kuzura. Rirashobora guca mu bihuhusi no mu bibazo, ariko amaherezo icyo Imana yavuze kikuzura. Rero mbega niye dukwiriye kurindirira icyo yavuze. Harawe Imana yateguye kugira ngo dutegereze ibyo yavuganye n'umuntu wese.
ariko hari igihe duhagarara hatariho bigatuma Imana ituzuza icyo yavuze. Warangiza wowe ukavuga ngo ikibazo kiri ku Mana. Ikibazo kiri kuri wewe, kuko ndiwumviye ngo uhagarare aho Imana ishaka kurindirira isezerano. Yesu amaze gukora icyari cyaramuzanye, ahamagara abigishwa biwe arabasezera, arababwira ngo ndagiye. Baramubwira ngo ugiye gute? Arababwira ngo ikizogira icyo kibamarira, icyo bagirira akamaro nuko ngenda, kuko nintagenda hari ibyo mutazoronka, kandi jewe misiyo yanje narayisozereye. Ariko igikwiye nuko ngenda, kugira ngo nje kubategurira, ariko icyari cyaranzanye hano mu isi nagisozereye. Kandi ningenda Data azorungika umwitsa, ari we Mpwemu Yera, azobana namwe, azobigisha n'ibyo ntababwiye. Haleluya! arangije kubabwira gutyo ndagiye. Babanza kwibaza ngo ni ibintu yababwira bidafashe. Bibiliya irambwira ngo bari ku musozi, yaba bamwe ngo batangura no kumubaza ibibazo. Iki nicyo gihugira ugarurira ubwami bwa Isiraheli. Arababwira ngo si ibyanyu byo kumenya iminsi cyangwa ibihe Data yateguye, ngo ni ububasha bw'iwe wenyine, ni ibanga ry'iwe wenyine. Mwebwe gusa nimurindirire mu gisagara. Haleluya! Murindirire mu gisagara. Mu gisagara niyo mukwiriye kurindirira. Hari ikibanza Imana yagenye turindiriramo ibyo Imana yavuganye natwe. Kandi iyo utagihagazemo urarindira, amaso yawe agahera mu kirere, warangiza ukavuga ngo Imana isigaye ibesha, ariko ntizibesha. Saliri muhanda la grere, ntabwo izibesha. Mbwirira mugenzi wawe ngo ntizibesha. Iyivuze iri nyuma y'ijambo ryayo. Wowe gusa guma mu kibanza Imana yagushizemo. Agereka wirindi ijambo, aravuga ngo icyo kora atukuza Jehova, muzohabwa ubushobozi. Janide mwanda la varigaye, muzohabwa ubushobozi. Ntimuzoguma kwa kundi mwari mumeze. Tokora muzohabwa ubushobozi. Hari ikindi kintu muzakira, kandi icyo muzakira kizobagira ukundi. Imana ihabwa icyubahiro. Icyokora muzohabwa ubushobozi. Mpwemu Yera niyabaza ko muzobizabona, muzoba abagabo, muzoba ibihamya, les hommes de la vie. Ariko mugume i Yerusalemu, kuko Yesu yigeze amaze kuzuka, yigeze yiyereka abigishwa, asanga Toma ntahari. Sinzi aho yari yagiye, ngo arabiyereka, ngo arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Baraza gati babwira Toma ati Yesu, umwami w'Yesu yatwiyeretse. Yamavuga ngo njewe ndarakora ngo ndebe inkovu mu biganza no mu rubavu, sinemera. Sinzi iyo yari yagiye. Hari igihe tuva mu kibanza Imana yakuzanye hano mu Kinindo kugira ngo urindirire hano ibyo Imana yavuganye nawe. Talasindani mwanda la grere, ezariri mwanda la variga. Ariko abantu barimo kuva mu kibanza ngo mu kinama numvise ahantu baba bavugishwa. Wazimiye niyo yakubwiye ngo uje mu kinama, bako barakubwira n'icyo wariye. Ukeneye kumenya icyo wariye ndukize. Twarangiza tukaguma mu ruserero kubera iki twavuye mu kibanza. Hariho ibibanza shaka kubabwira turindiriramo, hanyuma ndajana kubabwira ibidushoboza kwinjira mu masezerano. Ikibanza cya mbere turindiriramo amasezerano ni ikibanza bita kuba mu kibanza cy'amasengesho. Amasengesho turindirira Imana turi mu masengesho, tukagumaho Imana idushinze, kugira ngo ariho turindirira imbaraga z'Imana, ariho turindirira gutabagwa.
kuko twasomye hari Yesu amaze kubabwira ngo barindirire i Yerusalemu, ikintu cya mbere bihutiye gukora ngo baraduze, ngo baja bamaze gushika ngo binjira mu cyumba cyo hejuru bariyugarana. Genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariyo uzagukiriza. Satanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya! Ni mu masengesho bariyugarana ngo bakinjira muri ayo masengesho bari 500. Bamwe rero ngo bararindira ngo mbega ngo atatubwiye ngo nesho uyu mugabo uza wambara ikanzu rimwe ko murabona bigenda gute. Umwaka azacomoka habaye iminsi 2 akagenda ndawasezera uwundi 380 barasohoka hasigara 120. Bamenya yuko Imana yaguze itazibisha. Haleluya! Yababwiye ngo murindirire i Yerusalemu, icyakora muzohabwa ubushobozi. Jeanne de la Ver Sayili Mwanda la Varigaye 120 muri 500. Ko murumva yuko basohota ari bo benshi. Baze mugenzi wawe nguri mu kibanza cy'amasengesho, cyangwa uri mu maganya. Yatwigisha umukozi w'Imana akora kuri Abraham. Ega Imana yaramubwiye ngo hindura ikibanza kugira ngo ibintu bigende neza. Aho mu bigirwamana tuzonyumva neza. Hindura! Wewe umeze uramenya aho tugeze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo va nakora kw'Imana 120 abari bo bakira, abandi sinzi bagumye bacomoka. Umwe tinje yongeye kudandaza nakari uyu mugabo twagumye tubona gahunda ziwe zigoye. N'ubu hariho abantu barimo kwikura mu mirimo y'Imana ngo nta mafaranga ari. Genda uje kuyahiga, ariko njewe Jésus Mwanda la varisation de qualité, Elenge la zomere de la paix, Jeanne de la variegation de mori de la paix. Burindi ariko hano hantu hari ikirere yewe cyane. Ikibanza kindi turindiriramo amasezerano cya 4 ari naco cya nyuma ni mu mashimwe. Ni mu mashimwe. Mwire mugenzi wawe ngo ni mu mashimwe. Ni mu mashimwe. Ndi tuhasoma muhandike ibyakozwe n'intumwa 16:25. Paulo na Sila bari mwibohero. Nta kindi bariko babaziza ni igikorwa bari bamaze gukora igikorwa cyiza cyane. Barangize batangura kuba baratira aba bantu ibi bintu babakora nibiki. Ni mu bahambire. Barabahambira babashira mu kibanza. Cya kibanza cyari kimeze ukundi, cyari giteye ukundi, babashira mwibohero ariko imitima yabo ntiyari iboshwe. Barangize bahambiriwe amaguru n'amaboko bari mu mpatane z'ibiti. Paulo ngo abwira Sila, umenye uko tumeze nubwo turi hano, hariho twebwe ikibanza dukwiriye kurindiriramo. Twebwe hano hantu tuhareme dushime Imana kuko bino yabyemeye, ariko tuyishime. Bibiri iravuga ngo mu bibaho byose muhore mukenguruka. Nushikirwa n'ibibazo, nushikirwa n'intambara, shima. Nushikirwa n'ibibazo byinshi, shima. Nushikirwa n'imitego myinshi, shima. Hagarara mu mashimwe. Paulo na Sila ngo bagitangura kuririmba batazira Imana, bahimbaza Imana, bahimbaza Imana, bahimbaza Imana, bahimbaza Imana, bahimbaza Imana. Paulo na Sila bahimbaza Imana. Bahimbaza Imana.